Moi, je m'appelle élu par grâce et par amour, celle dont le cœur est ému. Je ne suis ni grande ni forte, je n'ai rien pour me vanter sauf la grâce de Yahweh, mon Dieu, source de toute bénédiction. Grâce à elle, je suis remplie de joie. Tout ce qui se passe ici-bas ne m'inquiète pas, le Tout-Puissant est devenu mon papa, il guide mes pas. À chaque jour suffit ses peines et ses repas, ubuntu bwiwe burampagije. Mugize neza guhitamo gukurikirana ibiganiro vya televiziyo Heritage, nongeye kandi kubaha ikaze aho muri hose. Ubu numwanya w'ikiganiro Ndi Umukristo. Mu kiganiro rero Ndi Umukristo tuyagira hamwe canke se turabira hamwe ico abakristo bariko barakora mu kibano kugira ngo bashobore kubatahura, bashobore kubamenya, kuko kenshi na kenshi turumva ijambo umuntu ngo n'umukristo, mbega umukristo ninde, mbega ivyo abariko barakora nibiki. Rero ni muri iyo ntumbero rero hano muri studio turi kumwe n'umutumire. Reka rero tudatevye tumuhe ikaze kugira ngo abanze atwidondore. Ngabo reka tubahe ikaze. Murakoze kunyakira. Murakoze cyane kwemera ubutumire bwacu. Murakoze cyane. Murashobora kwidondora bariko baradukurikirana. Yego, jewe nitwa Kaneza Jolie, niyo mazina nahawe n'abavyeyi. Hanyuma Jolie, usanzwe uvuka mu muryango w'abana bangahe? Mvuka mu muryango w'abana 4 kuri kote imwe n'umuryango w'abana 11 kuri kote yindi. Ego. Jolie ni umukristo? Ego, ndakijejwe. Mbega kuri wewe iyo bavuze ngo umuntu ngo ni umukristo bisigura iki? Iyo bavuze ngo umuntu ni umukristo bisigura umuntu yavutse ubwa kabiri akakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, akamubera umwami, akamubera umukiza, akamurongora mu byo akora byose. Twashaka rero gato utubwire mbega uwo mwami Yesu wamwakiriye ryari, byagenze gute? Urashaka kutubwira gato? Umwami Yesu namwakiriye muri 2017 le 1er juillet. Hama namwakiriye numva ndamukeneye, nari numva ndahantu menga ndi isolé, ndahantu menga ndi trahi, ndahantu menga ndi déçu mu buzima, atakintu na kimwe numva menga kirashobora kumbumba, kirashobora kumpa amahoro, kuko nagerageje muri turiya na turiya, ariko nsanga ntibishoboka, nsanga nta mahoro, ariko ncamitamo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ariho naronke amahoro. Egome, ukiri ngaho nyene ukoresheje amajambo agumye cyane, utubwiye yuko wari isolé, wari trahi, wari déçu. Twashaka gato kugira ngo udusigurire aya majambo, kumva yuko imbere kuhura na Yesu wari ahantu wumva yuko uri wenyene, uri nyakamwe, warumva yuko wahemukiwe, warumva yuko kumbure ivyo wari biteze sivyo ubonye. Tuyagire gato ubwo buzima bwari bumeze gute? N'ubuzima butari buryoshe na gato, n'ubuzima nari ahantu numva umenga nta muntu n'umwe ankunda, numva umenga nanje ubwanje siniyakira, nanje ubwanje siniyemera, nanje ubwanje umenga sinkwiriye kubaho. Hama nari numva umenga nahemukiwe n'isi ubwayo, abantu bankikuje nkumva umenga nabo bantrahishije, nkumva umenga ni c'est un chaos total. Hama nkumva ndi déçu nyene n'ibindi binkikuje, uko niyumvira ibintu nuko nibaza ibintu nkasanga biri totalement différent nuko ndavyiyumvira. Numva nyene nta ahantu ho kuhitamo guhindukira uwo mwami Yesu. Ego, twashaka rero tubwire les circonstances uko vyagenze kugira ngo wakire Yesu. Jolie tubona ngaha yahuye n'ivyo bintu vyose vy'ubuzima, mugabo akakira Yesu, byagenze gute mwakire? N'umuntu yakubwiye ubutumwa, n'umumarayika akubwiye ubutumwa, byagenze gute? Oya, nari nkiheza humanité. Hama nkiheza humanité nari mfise umugenzi wanje yarasanzwe akijijwe, yari yaragerageje kumbwira ubutumwa, hama nkagerageza kumukwepa hirya no hino, mugabo igihe kimwe muri jewe numva conviction ko harageze ko nkizwa, kuko muri je nari ndabizi ndi si ukese atakona kijijwe, kuko narabona hariho différence hariya jewe n'abagenzi banje bakijijwe, kuko nari mfise abagenzi bakijijwe. Hama igihe kimwe rero umugenzi wanje acarantumira, bari bafise amabateme kuri eglise aho yasengera,
ariho nsigaye nsengera uno munsi hama carantumira hama ntumiye nibazana ibintu bisanzwe juste ndagenda sinagiye mfise target yo gukizwa muga muri jewe indani nari ninyemeje neza ko ngiye gukizwa nubwo ntari nzi ivyo ari vyo gukizwa nubwo ntari nzi exactement ico nyibuka coco nuko nari nafashe decision hama ndabimubwira ati jewe ubu rero ngiye gukizwa hama ngiye kuza ndasengera no mu bakizwa aho naho nsengera ndiye kuhaheba rero yumva ko bwa bundi ndatanga kugira ya envie y'ivyo yahora mpamagarira acarantumira kugira ngo vyorohe ko ndavyinjiramo hama maze kuntumira rero ndicara ndakurikirana amaseremoni yose yari ahari hama par après barahamagara abakizwa bahamagaye abakizwa ndibuka ko nta n'ibintu birebire byari bwavugwe nta n'ubutumwa bwiza bwari bwavugwe ahubwo bahamagaye abakizwa ubwa mbere ata n'ubutumwa bwiza buravugwa hama jewe nanje niho tuva nakirije kuko nari nsanzwe muri jewe nagize conviction yo gukizwa mbwani jewe ngiye gukizwa nubwo ntazi exactement ibyo ari byo nubwo ntabitahura mbwa ngiye gukizwa hama nca ndakizwa rero muri uwo mwanya bariko barakira abakizwa hama mu bakiriza nanje ndakiriza hama ndagenda imbere nanje baratwatuza hama ndakira Yesu umwami n'umukiza. Jori, abantu benshi cyane barakunda kuvuga ati mbega wakijijwe iki kuko benshi bavuga ati kugira ngo kumbure nkizwe nuko mba naragendeye mu vyaha byinshi mba naranyoye urumogi mba naragendeye mu kaboregwe mu busambanyi mu bubeshi n'izindi ngeso mbi nyinshi mbega gukizwa hamwe wobisigurira umuntu gukizwa bisigura iki? Gukizwa bisigura nkuko natamwe ndayivuga bisigura kuvuka ubwa kabiri hama kandi ijambo ry'Imana riratubwira neza yuko abantu bose n'abanyabyaha bose bakoze ibyaha ntibashikira ukugororoka kw'Imana bisigura ngo nujya gerageza gukora ibintu byiza kugira ngo ashimwe n'abantu agira ikatarakira Yesu umwami n'umukiza uwo azotsindwa n'urubanza kuko ni umunyabyaha. Twakijijwe ku bw'ubuntu hama ubuntu nibwo bwatumye dukizwa ku bwo kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu ku bwo kwizera Yesu nk'umwana w'Imana. Rero jewe agakiza kuba umuntu yarakijijwe n'ibisigura ngo yakoze byinshi nubwo byansi haba barabikoze ariko agakiza en soi nuko twese turabanyabyaha hama kandi Yesu yaje gupfira abanyabyaha aribo twebwe hama aratanga amaraso yiwe kugira ngo twebwe uzoparvena kumwizera wese bya byaha byiwe byahora bitukura tukutuku byere nka sheregi. Bisigura yuko rero n'umuntu wese yitwa ko akora ibintu byitwa ko ari byiza bisigura nyene hari abantu bakora ibintu byiza bure mugasanga n'ukuri nta kantu na kamwe umusanga kumugaba atarakira Yesu yitwa umunyabyaha nubwo benshi badashobora kubyemera. None kuva aho umaze kwakira Yesu nibiki bimaze guhinduka mu buzima bwawe? Antuka kuva jewe nakiriye Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwanje ibintu byo vyiyumviro byarahindutse. Bwa mbere niyumvira nk'umuntu yihevye niyumvira nk'umuntu atagira kazoza niyumvira nk'umuntu yagowe nk'umuntu nyene wo kwipfira nabi ariko maze kwakira Yesu umwami n'umukiza namenye mon identité namenye à quel point Kristo yaje kumpa agaciro yaje kumpa valeur. Jewe nari nitwa nko kumenga singira valeur nubwo abantu bari gushobora kumbona ko mfise valeur hiki mugindani muri jewe nari mfise ivyiyumviro bipfuye ariko maze gukizwa ivyo vyiyumviro byarasubiye birazuka byarasubiye biragira ubuzima numva ko ndakunzwe numva ko nubwo peut-être noba mbona ko le monde qui m'entoure byo niyumvira ndabizi neza ko hari umwami nkunda hari umwami ambereye papa hari umwami ambereye vyose. Rero ivyo wonye byarampinduye mentalite bingira uwundi muntu mushasha wa wundi yari yihevye arahinduka aza kuba umuntu yuzuye ivyizigiro yuzuye amahoro yuzuye umunezero kandi avant c'était pas comme ça. Rero vraiment gakiza jewe ndagashima cyane kuko karampinduye antuka ivyizigiro bizima dukura muri Kristo Yesu biratandukanye n'ivyizigiro abandi bantu bashobora kuba bafise kuko ibindi biri ephémère ariko ivyo dufise muri Kristo Yesu biri éternel. Urakoze cyane kubwiyo ntahe udushingiye nagomba rero numve Jori yakijijwe mbega abayeho gute ni biki uri kurakora mu kibano kugira ngo uheshe Kristo Yesu icubahiro? Ivyo ndiko ndakora mu kibano kugira ngo mpeshe Kristo Yesu icubahiro ndakora poesie slam kuko ariyo ngabira Imana yampaye kuva nkiri muto cyane ndayiziko. Rero uyu munsi ndiko ndayikoresha mu kuvuga ubutumwa bwiza ariko kandi ndayikoresha no mu buzima bwa misi yose busanzwe. Nagomba gato udusigure rero kuko hari abantu barabibaza yuko umuntu iyo akijijwe aba ari umuntu gusa mu rusengero aguma avuga Yesu mugabo atampano abafise. Wowe rero tubwiye ko impano yawe ni poesie ibintu bya slam
twavuga tudusigurire poezi islam ku batabizi ni biki bisigura iki? Muri make novuga noshobora gusigura poezi ngira mu kirundi ni cese, hama l'islam mu bisanzwe yo ubwayo nta siguro ifise ubwayo haba mu gifaransa haba no mu kirundi, mugabo l'islam yaje kugira ngo ishobore gukuraho langue ya poezi, vu que la poésie tuzi nk'ibintu bigenda softly, bigenda doucement, hama tukaba tuzi ko la génération d'aujourd'hui ntikunda ibintu bigenda slowly iki. Rero l'islam kenshi aba arimwo amarythme, kenshi wumva l'islam iyo umuntu ariko aravuga. C'est vrai ku bantu babimenyereye ashobora kubibona muri texte, ariko kenshi urashobora kuvyumva umuntu iyo ariko aravuga que c'est l'islam. Hama ariko kandi la poésie, c'est ce qui m'inspire, c'est ce qui me passionne, parce que niho nitrouva cane, malgré yuko na islam ndayikora bien sûr nkabifatanya poésie islam. Kumbure uraza kuronka umwanya wo kuducishiriza ko kugira ngo uduha akarorero kugira ngo abantu bashe kumenya iryo tandukaniro iri hagati ya poésie hamwe na islam. Nagomba ndakubaze akandi kabazo, ni ryari wamenye ko ufise iyo ngabire ya poésie ya islam? Nkiri muto cane niga 4e primaire, professeur wacu wa anglais yaraduhaye poème, yaranditse poème twavuga kuri fête scolaire fin de l'année, hama acaduha ishuri ryose tuyiboroke, hama aratwereka n'ukuntu tuzoyivuga twamaze guheza kuyiboroka, amagesticulation, ibintu nk'ivyo, hama azoca censure aselectionne uwuzoyivuga. Hama rero je ntabwo nabo wa mbere naba hagati na hagati, hama ariko aradusensura, uwa mbere agenda kuvuga, uwa kabiri, donc twese turaheza kuvuga, hama après aransensura jewe. Yaratweretse je rero hari ukuntu nasanga nagize ibirenze n'ivyo yatweretse, kubera ko hari ukuntu umuntu nyene ari ingabire yiwe malgré ko ntari ndabizi. Après rero ntiyasubiye no kuzaragira ibintu vy'amasensure yarandika akanzanira nkaboroka ko yari yamaze kuhopera, donc iyo ngabire ndayifise dès mon jeune âge. Rero ivyo ndavyizi ko kuva nkiri muto cane, malgré ko muri adolescence yanje ntabikoresheje cane ko sinasubiye kubona importance yavyo. Nta igihugu cacu sikihugu kibiha importance nini, n'ibintu vraiment ntasubiriye gupratika, nasubiye kubipratika ariko nkijijwe. Bien sûr umva niho mon identité yaciba ngira vrai, hama nsubira kubipratika mvuga ubutumwa bwiza. Muri iyo ngabire nyene Imana yamaye nkandika amatexte mvuga ubutumwa bwiza, mvuga quel point Yesu ari umwizigirwa, mvuga quel point Yesu agira neza. Après biraziramwo n'ibindi gushika rero kigiye uyu mwaka. Nagomba gato utubwiye yuko uciga mu mwaka wa 4 amashuri y'intango niho wamenye ko ufise iyo ngabire yo kwivuga amazina cyangwa se ivyese poésie. Mugabo ugaca utubwira yuko ukijije mu mwaka 2017 niho iyo ngabire yacitangura kuja ahagaragara. Nagomba gato utubwire ni ryari wabonye iyo ngabire cette fois-ci umaze gukizwa, ni byagenze gute ngo usubire kandi ya ngabire yo kuva mu mwaka wa 4 primaire ubu rero usubire kandi ubibone kumbure uyibone kondegusha? Bon, jewe nkiri muri primaire yitwa poésie, twa poème, hama maze kugera gukizwa mbona hariho umwe mu bari kuri église aho nsengera ariko aragira islam, hama nkumva umunezero, nkumva n'ibintu biryoshe. C'est vrai barakina amateatro baragira iki, mugabo iyo igeze nkumva wow c'est vraiment impeccable. Hama mugabo mva ko je nakuze nzi la poésie, l'islam ntayonzi sinikadra cane, numva umenga nyene si ivyanje. Mugabo après niho negera umuntu ankuriye nyene mugakiza, kujya kunushingira nta muntu bisanzwe. Hama ndabwira ntirega nanje naho nangira poésie nkiri gatoyi bijya bisanzwe nyene, nta intention mfise yo kwinjira muri team. Mugabo numva kuko team nabona ni y'abaslameur, je nanje mvuga poésie nabona umenga ntaho bihuriye. Mugabo imana ko haje aranyankohaja, ntangura rero kuza ndandika ko yarambonamwo kwandika, yarabona nandika akavuga ati okay urashobora kwandika. Hama yatangura aranyankohaja, ntangura kuza ndavuga ubutumwa bwiza, twagize ibikorane by'ubutumwa bwiza, nkavuga poème jusqu'à ce que nkomeza kumva ndi encourage no kwinjira muri team. Buriya nsanga nta différence nini hari muri poésie na slam, uri juste gusa mu kudeclama ariho hari différence, kuko bimwe bigenda buhoro bindi donc umuntu agira ashiramo amarythme ya nashaka utubwire muri urwo rugendo rwawe rwa poésie rwa slam
nibihe bibazo nyamukuru wahuye navyo? Ibibazo umuntu ushobora guhura navyo ni découragement vu que notre communauté burundaise si ibintu bigwiriye. Bon, c'est vrai birahari, hari n'abamaze gutahukana ubushimwe international, c'est vrai, mugabo si ibintu bigwiriye cane. Hama kandi si n'ibintu twiga mw'ishuri. Bon, c'est vrai, abantu bize ama lettres modernes, bon, gestionize, barashobora kubibigisha ko muga sinibaza ko baja en profondeur. Rero si ibintu twiga mw'ishure kugira ngo wumve ko ari ibintu vyo gucikira ubuzima, akantu kintu ushobora gukuramo ikintu kikubeshaho, si ikintu bavyeyi bawe bakubwira, nukuri nta hantu na hamwe. Rero urashobora guhura n'amadécouragement kubera ko atari ibintu bimenyerewe muri communauté yacu, ugasanga nawe n'umwe akubwiye n'ivyo bimaze iki, hama ni ivyo hoho bizo gushika nahe, hama canke ivyo biranarambira, genre ndamaze narase umugenzi yigeze kumbwira ati jewe harya mbonye mugiye kudeklama haja imbere ca noza telefone yanje ko mba numva niko murandambira. Urumva c'est décourageant, mugabo ari ikintu uri passion yawe nyene ni bon urabandanya. None izo découragement uko kubaca kuguca intege wagiye urabisemonta gute, wagiye urabivamwo gute? Nibaza ko c'est une grâce, ariko kandi no kumva ko malgré ivyo urashobora kubandanya. Iyo uronse umuntu akubwira ati ndashaka unkorera iki na kiriya, ukumva ko urashobora gusurmonta ico kubera ko nakiriye muri jewe ko hariho uri muri jewe akomeye cane kuruta uri muri isi. Ico rero kiranyakoraje, niyo numva ikintu umenga singiye kugishobora, numva indani mpwemu yarashushota ngo tu peux le faire. Hama nkumva ntakwiriye gutera iyo ntambuko imwe, izisigaye na 9 Imana ikazitera ku bwanje kuko yarashize ikintu muri jewe, hariho depot y'ingabire yashize muri jewe. Rero nkumva ndakwiriye kubandanya, sinkwiriye kwidekuhaja kuko abandekuhaja sibo bampaye iyo mpano, Imana yampaye iyo mpano nizo nshoboza. Hama rero ivyo bindi tugerageza kuvyinyoha hama ukabandanya. None iyo mpano ufise urayikoresha handi, mbega urashaka kugenda nk'ahantu ukadeklama ama bakakuriha bakaguha agahembo? Ego. Ashobora kuba mu maconference, baba bakeneye peut-être ko umuntu agira résumé y'ivyo baba bavuze, turashobora kubikoresha muri Islam kandi bikampacta vraiment cane. Turamaze kubibona mu maconference atandukanye, mu bintu vyinshi bitandukanye, mu biraka bitandukanye vyinshi mba naronse, ukabona ko c'est vrai bavuze imbere vyinshi bitandukanye kugira ngo abantu bagire ico basigarana. Ca tuza tukagira résumé muri Islam, ugasanga abantu baragize ico basigarana. Muri zigiya 5 minutes umara 4-6, ugasanga abantu wow barasigaranya akantu. Rero ico kintu ndamaze kukibona kandi bimasama encourage cane. Hama ushobora kuronka n'umuntu ashaka kugira mariage, ariko ashaka kugira mariage hama akakenera poésie Islam muri mariage yiwe, akakubwira ndashaka Islam, hama mukavugana akakubwira son histoire, ukayinspira ko ukandika texte selon ubuzima bwiwe yakubwiye bwa couple yiwe, hama ukayandika ukagenda kwideklama muri mariage, biba biryoshe. Wotubwira ukaduha uturero tw'abantu bamaze kugutumira, kumbure n'amashirahamwe na yahe yagutumiye, mbega agahembo baguhaye uri satisfait wumva kakunyuze? Bon, ndamaze iya mbere yantumiye ngenda kudeklama bashobora kumpemba ni Kapami Foundation, hama iyindi nayo ni Transworld Radio, hama iyindi nayo ni PNUD. Ni PNUD niyo tumaze gukorana ama activité arenga imwe. None urumva muri yo yuko iyo mpano ufise ushobora nko kuzoyigisha abandi kumbure mu ngana cyangwa ari munsi yawe? Ego cyane. Ubitegekanya ryari? Bon, naratanguye, harabo natanguye dusanzwe dukorana nyene tugakorana ko aga club, hama turifuza no kubandanya kandi tuzobandanya. Mu gusozera kino kiganiro cacu nakahe kajambo kanyuma ufise woshikiriza bariko baradukurikirana? Jewe akajambo kanyuma noshikiriza bariko baradukurikirana, urakijijwe, warizeye Kristo Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, hama te décourage pas, menya yuko hariho ikintu Imana yashize muri wewe kiku différence n'abandi ba Kristo bose, kuko twese ntituraba bavuga butumwa ba prédicateur, bon turaba prédicateur mu kundi kuntu nyene. Hari ushaka gupresha ariko
aravuga poezi, undi ashobora gupresha ariko arakoropa, undi ashobora gupresha ariko arasiga ibihome. Donc dufise impano zitandukanye. Rero to décourage pas, nimba wumva hari ikintu kibohira muri wowe kigupasiona, cyakindi wumva ukoze wumva kinezereza umutima wawe, cyakindi ukoze wumva utarambirwa, cyakindi gishobora ugiye no kuryama wumva akantu kumva ubandanya ugikora, kijya nyine to décourage pas, gikore naho woba wumva ama découragement tuto ubandanya. Mwe muyere yagishize muri wowe arahari kugira ngo mwe nawe mwakomplize des exploits. Rakoze cyane. Nce nibuka yuko mu kiganiro hagati navuze yuko tuhava tubwira ariko aradukurikirana itandukanye hagati ya poezi na slam. Nimba ari ibintu wibuka biri spontane, ubu nyine washaka kutugirira aga poem ahanyine muri studio katugira na slam mu misegonda mike. Ego ndashobora guhera kuri poezi hama ncemereza kuri slam. À ton bas, mon arbre m'a dit, ma chère, sois sage avec moi, prends du courage pour vivre avec moi, je n'enivre pas, je te donnerai du bon fruit et toi, tu me donneras la paix en retour et toi et moi serons dans l'harmonie totale. Slam. Dans une cage je vis, là où la rage est maîtresse je vis. Chez moi seul le verbe souffrir se conjugue d'une vue simple, je suis brave mais rien d'une vie grave en profondeur. Dans une mer avide, vide de vie, je me noie dans une mer acide, je me noie, je ne sais pas nager, je me noie, je ne sais pas respirer, je me noie. Mon cœur est trop lourd, incapable de relever la tête et j'essaie de feindre un sourire, mais la vie est trop dure. Urakoze cyane, ndumva yuko ari ibintu birimo ubuhinga koko n'impano. Reka rero tugushimire kandi tukifuriza yuko ubuntu bw'Imana bukubako bugushoboze iyo mpano yawe cyane cyane uyikoreshe ku bw'icubahiro cy'Imana. Amina, merci beaucoup. Reka rero namwe mwese ndabashimire mwakurikiranye kino kiganiro Ndi Umukristo. Na wewe aho uri kuba umukristo ni kimwe, ariko kandi no gukoresha impano zawe ni kindi. Rero aho uri hose ubandanye uba umukristo w'akarorero. Imana iguhezagire.